byatumye abantu bankunda, abantu bakashima ibyo nkora, kandi birashobora no guhindura abantu nabijya bya ninde nyene. Hanyuma igihe kimwe je narigeze kuba ndi mu muduga turi kumwe n'umuntu umwe arambwira ati mwebwe mwe mwatumye mpeba urumogi, tuko mwarakinye ikintu barakwerekana wewe wanyoye urumogi wahindutse umeze nabi. Ati nanje nari nkiri umwana ntanguye kurunwa, urumva wewe ngo yari umwana atanguye kunwugo rumogi rero, hama aravye ingene meze abaje ingene meze ngo yaciye aruhagarika urumogi. Cyane yuko ari ibintu bifasha abantu benshi, yego birashobora gufasha abatari bake. Twari mu muduga turi twibereye ku rugendo gusa abimbwira gutyo. Urumva rero ko ninde bugira afise ikintu ikora mu mitima y'abantu. Hanyuma mbanje kubaramutsa abaraba iyi TV yitwa Ijambo ry'Agakiza, kandi rero bikaba binanezere kuko mu TV menshi maze kuvugira ko aka kazina numvise umenga kameze neza gusumbya arico kasumbije yari mazina. Ijambo ry'Agakiza urumva yuko atari ibintu bisanzwe. Ndabaramukije kandi ndizera ko munezerewe nubwo muri ko muraturaba, natwe kandi turanezerewe ko twizera ko turiko turarabwa n'abantu banezerewe. Yego hama rero tubazina akazina ndi Deo Ndaruzaniye, bakaba banyita Munyare, barashobora kunyita n'ayandi mazina, ari n'igihe banyita Munengo, ari n'igihe banyita Mahonda, Mahuba n'ibindi byinshi. Ku bantu bariko baradukurikirana bariko bakurikirana Ijambo ry'Agakiza TV, mubabwira musanzwe mubahehe? Dusanzwe tuba mu Giheta muri commune Giheta intara ya Gitega, ku mutumba wa Kiremera mbere ku gacimbiri ka Mutobo. Yego niho tuma rero jewe rero nkaba ndi umukinyi w'ikiganiro ninde gica kuri televiziyo, kuri radio na televiziyo ku wa Mungu ni saa 2:30 kuri televiziyo, naho menga ni ku wa gatatu kwa kabiri n'iyindi misi nyine nakunze kumenya ko nta televiziyo mfise ndabibone nyine bikurikira. Yego kandi kimbeje ko abantu barankunda bakanezerwa niyo duhuye bakampa n'agafana, ntabura ko ari vyiza rero. Urumva naje uzozuranshore yabaguhaye agafana urabona. Yego niko ntazohuta ndakubona uzurambona ku Ijambo ry'Agakiza TV uzoca umbona. Twagiriwe ibako ryo gushika hano ku muhana iwanyu, kandi turavyishimiye. Twabonye n'ibisahira bireze. Muri make hejuru y'ico kiganiro ca ninde, hari utundi tuzi musanzwe mufise? Ikiganiro ca ninde impande yacu mu misi heze ngifise n'utuguvu dukwiye, nararima, yego nkorora, n'ubu nyene mugabishobotse ndashobora gufata nk'agasuka ngaca nk'utubango two guteramwo ibigori, ivyo ndabishobora, n'utundi tumwe ivyo ndashobora kugerageza. Hanyuma rero ikiganiro ninde rero nkaheza ndagikoramwo. Hanyuma muri ninde nakubwiye yuko byatumye abantu bankunda, abantu bakashima ibyo nkora, kandi birashobora no guhindura abantu nabijya bya ninde nyene. Hanyuma igihe kimwe je narigeze kuba ndi mu muduga turi kumwe n'umuntu umwe arambwira ati mwebwe mwe mwatumye mpeba urumogi, tuko mwarakinye ikintu barakwerekana wewe wanyoye urumogi wahindutse umeze nabi. Ati nanje nari nkiri umwana ntanguye kurunwa, urumva wewe ngo yari umwana atanguye kunwugo rumogi rero, hama aravye ingene meze abaje ingene meze ngo yaciye aruhagarika urumogi. Cyane yuko ari ibintu bifasha abantu benshi. Yego birashobora gufasha abatari bake. Twari mu muduga turi twibereye ku rugendo gusa abimbwira gutyo. Urumva rero ko ninde bugira afise ikintu ikora mu mitima y'abantu. Hama rero nkaba nibereye ngaha, ibindi ndagenda gusoma ijambo ry'Imana. Yego ku rusengero ngasoma ijambo ngira ngo harivuga ko twabakengurukiye ko mwatwakiriye ku muhana, kandi natwe twabinezererewe. Ego mwana tubwiye yuko mwahoze muri abarimyi, umugabo ngo amagara none ubu ko mbona umenga ntimukibasha none. Nitubasha cyane uko vyari ico gihe, kico gihe narashobora kwirirwa ndarima gahera mu gatondo shaka umugoroba. Ubu rero numva umenga ntibishobora gupfunda. Hanyuma ico gihe nyene nava nko kugira ngacagenda nkaronde gutwatsi, ari ubwatsi bw'impene, ari ubwatsi bw'ibitungwa. Urumva byarashoboka ico gihe rero. Ubu mu gusanga mfise nyene ubuzima budakwiye butameze nk'ubwico gihe, kurabona mfise imyaka 70, urumva mike ico gihe mba ngifise nk'imyaka 40 30, nararima cane.
gome nukorora nkorora muri bino bihe rero urumva mbwa ndakore bimbangukiye hanyuma rero ni uko kuri no mutumba mubaye ko hari igihe usanga hari aborozi, hari abarimyi, hari abantu bakora udukorwa dutandukanye. Muri utwo namwe mufise nk'ibintu by'ubworozi bimeze gute ku muhani wanyu? Ivyo by'ubworozi mbere navyo nyine sinkibikunda, sinkibishimitsemwe cyane muga abana banje baroro usanga bafise nk'utugurube, bafise ingurube, impene gutyo. Mufise abana bangahe? Abana mugasigaye ngaha mu nzu iwanje ni 2 gusa. Abana banje bose barasohotse. Nafise abahungu 4, umwe we mugaracari mwe ngaha, abahungu 4, nkagira n'abakobwa 5. Abo 5 ni kuvuga yuko 4 barubatse. Umwe ni wasigaye ngaha. Yego aheruka no kumara amashure. Kumara amashure ayintuze amashure yisumbuye. Hanyuma rero ibintu bikaba bimeze gutyo. Aha rero ku mutumba iwacu abantu turumvikana ko je nawe azango dutate nawe turatata ntabyo mbona. Nko mu gihe abantu ngaha ku mutumba iwanyu batase hama bakabikora ko kugira ngo mushobore kuhashika, muhora mubona bavyakira gute? Nko mu gihe bakunda kubona turya dukino mukina mwaborewe mugirane mujanye impanuro, ntibababonamwo buboregwe, ntibabona yuko umenga ushima mbere batabibona mu buboregwe baraheza. Hari n'igihe bahora bumva muri bijya bikino nyine dutatura abantu bari batase, ahubwo baca bitega ariho ko haza kubuza impanuro nyayo. Mbere beshero arigiye bashanga batwumviye, yego barashobora kutwumvira kubera basanzwe burya cyagiganiro baragikunda cyane. Hari usanga batwumviye rero ugasanga ibintu biragenze neza. Yego muri bijya bikorwa musanzwe mukora ibikino vya Ninde, hari intambamye izindi nawe ukunze kuba ubonamwo zoba zihari canke byose ni sawa? Intambamye je ntanizo mbona n'ukuri, ntabyo mbona cane. Ego intambamye nzo ko turategura neza tugakina. Umuntu birashika nyene mugabo kuza umuntu hari yumvira urumva ko biratwara kanya. Hari n'igihe usinzira ukumva itiro rikabura kuburi ko yumvira ku kintu nzara gitunganye gutya azenda kihingura azindahenga mure gutya kazumva twiyumviro ico gihe ukabura nk'agatiro kakabura gatoya, ariko kandi urahise ukarondera ugasanga urasinziri. Intambamye kandi muga turakeneye bijya gukora utuntu twiwacu navyo nyene kandi urumva nakubwiye ko turi tukora bijanye n'ijambo ry'Imana, dukenera rero ko iryo jambo ry'Imana tworikoresha no muri ibi nyene dukina. Mu byo dukina birikajamo. Aho rero urumva hacabura udukoresho, turabura nk'agakamera gakotesheje, usanga n'udufaranga tutari duke. Hamuga kotesheje ko nawe nyene hari ngiye nakavura kagwa kuko atarabara kiwawe bagaca bahura ko kiwe karakora kandi katakoze. Hamuga kotesha imvura igacihera mu gatondigwa amahera baba bamaze kuyaharura. Urumva rero amwe twanga kamera kiwacu tuba tuhiriwe cyane, tugakora utuntu twiwacu, tugakora udufilme, tugakora n'udukomedi, tugakora n'uturirimbo. Erega no kuririmba ndaririmba ibintu bijanye n'ijambo ry'Imana. Hejuru y'ibi bikorwa vya Ninde, vy'ibikino vya Ninde musanzwe mukora, mwatubwiye yuko namwe hari imbono mufise yuko mugomba gukina ibintu vy'ijambo ry'Imana, mukina dukina udufilme turimo ijambo ry'Imana, tugakina dukina duto bita komedi turimo ijambo ry'Imana. Yego mugabo ariko mugaca mubura udukoresho n'uburyo. Urumva udufaranga usanga dukenye kugira ngo nkenge ukoresha agakamera usanga bigoye. Twasaba rero mbere nk'abaturaba bakunda kubona kuturaba kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, hari ufise agakamera ko yodufasha, hari ufise n'udufaranga kadufasha n'ijambo ry'Imana zo bariko arakwiza hose. Sayo tuzoba turya tugomba gukora kuvuga ijambo ry'Imana. Yego kugira abantu bakiri ijambo kandi banezerwe rega. Abakunzi b'ijambo rya Gakiza TV bariko badukurikirana, ngira ngo baravyumva, urashobora kuza kucishura hariya muri commentaire nta kibazo. Ahama mwana tubwiye ko muri abari mu bishengero, mumvo zo kugira ngo mushobore gushishikara kwamamaza ubutumwa. Urumva namwe ko bibereye yuko cyane cyane muba muri ko murategura ubwo bukino bujanye n'ivy'ijambo ry'Imana. Nibyo urumva ko nyene buze tinde umwari mu bishengero, ndi umwari mu bishengero amarero
abo mwishengero turi kumwe rero bakabaca bibaza ko ari ishengero rya Plein Evangile iryo duhuriramwe nyene bakibaza ko bigarukira ngaho ariko ubutumwa bwanje bwiza shaka ko bukwira hose ntibwoherera mwishengero gusa turimwo kugira ngo bose babwumve babumenye ivyo mvugira ngaho umwishengero ryacu urumva biherera hajya nyene usivye ko nuko abavyumvise biraheza bikabagirira ikimazi bakihana kuri ubucanye bagahindura intumbero bari bafise zitameze neza ariko rero harakenewe yuko ku rubuga kuri izi mbuga naho nyene biboneka yuko turiko turavuga ubutumwa bwiza nico gituma rero bikenewe kugenda gutyo nyene turabashimiye cyane Mutama Munyare kuba mwemereye kuganira n'ijambo ry'Agakiza TV ariko twagomba mubanze mugire akajambo mushikirije ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukwirikirana bakunze bariko baradukwirikirana naka karirimbo akatwemereye yego menda kaza kukaririmba ni urumva abariko bararaba iyi TV ijambo ry'Agakiza TV burya bafashe umurongo nyawo kuko iri jambo je nababwiye kuva tugitangura yuko ari ijambo ryankoze ku mutima ijambo ry'agakiza urumva ko ari ijambo ryo gukiza rikiza imitima ijambo ribohora urumva rero ni TV ndumva nashimye cyane ni televiziyo nashimye najewe rero nibaze barayiraba kandi bagire subscribe kandi bumvirize ibivugwayo ndaze ko nambwe mutazoshobora kuzana ibyo gusamaza abantu mubarondera ibintu bibubaka ibintu byubaka imitima bamenye ko ari televiziyo itandukanye n'izindi zimwe hariho zimwe tutarinze kuvuga amazina usanga zizana amajambo asambura imitima amajambo yigisha ubusambanyi ziriho nubwo mu Burundi ntizigwiriye cyane ko usanga zira handi heshi usanga zihari ahandi mu yandi mahanga iteleviziyo zigisha ubusambanyi ugasanga bavuga ibintu byo gusamaza abantu ibintu bituma abantu baja mu bushirasoni iyi TV yanyu rero ndiza yo kwita zobijamo kuko ni jambo ry'Agakiza jambo ry'Agakiza TV turize yuko niba yirabe bashire kumwete kuyiraba bongere bagire subscribe kugira ngo biganye muzohora mutanga bibashikirane kwaje namaze kuyigira nta gukekeranya urakoze cyane Mutama Munyare nizere n'ikindi gihe nitwabakenera ko tutazobakena mwe ntimuzodukena n'ukuri twagomba rero tubashimire bivuye ku mutima uburyo mwatwakiriye twaryohewe kandi twanezerewe murakoze cyane bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabashimira uburyo mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bashika ku nyota subscribe kuri channel yacu irakenewe ku muntu yoba ryo rya mbere ayigendeye kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye kuri microphone mwari kumwe nanje Alexandre Ndayikorere inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku murakoze mugira amahoro y'Imana aho muri hose tuzoba dusubira